Tubazaniye amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birakomeye cane hagati ya Generale Variston Ndayishimiye na Generale Prime Niyongabo. Indyane zikomeye cane mu gisoda c'u Burundi ziriko ziravugwa, ziriko zirabica bigacika. Hariko haranugwanugwa inama yaraye ibaye muri Eta Majoro, aho rero bari mu kuraba ko bodadanura amatati ariko aravugwa mu gisoda c'u Burundi. Iyi nama yitabwe n'abasoda batandukanye, abajejwe imyitwarire mu gisirikare c'u Burundi discipline, abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, abajenerali bakomeye cane, umuvugizi w'igisoda c'u Burundi, Generale Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, n'abandi bagiye bafite ivyo bajejwe muri kino gisoda c'u Burundi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi ngaha mu Burundi na Variston Ndayishimiye nibo bitavye iyo nama. Inyuma yaho abasoda b'u Burundi biboneka ko bamwe bari inyuma ya Generale Prime Niyongabo, kandi Niyongabo akaba atariko aravuga kumwe n'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Variston Ndayishimiye, bivanye n'amafaranga bagiye bararonka ava muri Kongo, urudandazwa rw'inzahabu, amabuye, ubutare bwagiye burimbwa muri Kongo n'abasoda b'u Burundi n'imbonerakure, bikozwe na Generale Prime Niyongabo. Ayo mafaranga akayarya hamwe na bamwe mu bajenerali n'abandi basoda bagiye barakoreshwa. Mu kwezi k'umunani niho hafunzwe abakoroneri babiri bari basanzwe bazana ayo mabuye bayavanye muri Kongo bakayashikana ku mugwizatunga yarajejwe kurungika no gusumira indya ingabo z'igihugu, cane cane indya zarungikirwa abasoda b'u Burundi muri Uvira. Aho rero abo bakoroneri bariko batwara imiduga bari bajejwe nyine guherekeza ayo mabuye gushika ageze ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari nabo basubizayo indya zarungikirwa abasoda. Procureur wa Repubulika, Procureur General wa Repubulika yari yatanze umutahe wo kubafata giturumbuka. Bari binjiye mu Burundi ku isaha z'isa munani bashika mu Bujumbura. Ndayishimiye agiheza gutahura kungene bazana ayo mabuye, ubwo butare, yaraciye atanga itegeko kwa Procureur wa Repubulika ko bafata abo basoda. Mu kubafata barabajanye mu mpimba. Generale Prime Niyongabo ntiyamenyeshejwe. Mu kutamenyeshwa mu nyuma, Procureur wa Repubulika yaciye amubwira ko bamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa bakamubura, bityo agahita afata ingingo yo gupfunga abo bakoroneri babiri. Mu nyuma Prime Niyongabo agiheza gutahura ko abakozi biwe asanzwe yifashisha mu kuja kuraba no kuzana no kwinjiza ubwo butare bakabumushikiriza, yaciye afata ingingo yo kuja kubaraba. Yafashe abamugendanira no kuja ku mpimba. Mu mpimba agezeyo yaciye ategeka ko abo basoda bahita barekugwa. Mu kurekugwa, Procureur wa Repubulika yahise amenyesha umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye. Mu kumumenyesha, Variston Ndayishimiye nawe yabigenzemwo gake, yaraciye abona ko ibintu vyahinduye isura, aca arabaharira, yanka kubifata k'ingingo ikomeye cane ngo babandanye bapfungwa. Variston Ndayishimiye nawe mu gukora ivyo nuko azi kungene aronka imiliyoni zishika 100 z'amafaranga y'amayero, imiliyoni z'amayero 100 zinjira ngaha mu gihugu zivuye muri Kongo, bivanye nuko umusirikari umwe w'u Burundi atangwa ko amadolari 500,000. Nivyo Felix Antoine Tshisekedi yishura Variston Ndayishimiye kugira ngo amurungikire abasoda. Muri ayo mahera
umusoda w'umurundi arahabwamwo amadolari 75 yonyene comme argent de poche canke nk'agapurime nyine ko kuja kugwana muri Kongo, hama ariko akaguma ahembwa umushahara canke aronka umushahara wiwe w'umusoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico bamwongererako nayo madolari 75 yonyene. Ivyo rero bikaboneka ko uwo ni umusoda muto muto niwe aronka 75 bivanye n'ipeti n'ikiciro arimwo n'akazi nyine agenda akora bigenda biduga gusumba. Ivyo vyose rero ngo bikaba biriko birateza indyane zikomeye. Abasoda bati twarababwiye mwarungitse ingabo muri Kongo mutatumenyesheje. Ubwo ni Prime Niyongabo na Varisito Ndayishimiye. Barungika muri Kivu y'Uburaruko baratsindwa. Bageze mu Bukavu twarababwiye ngo mukureyo ingabo zanyu hama Kongo yigwanire, mwaravyanse. Gushika inyeshamba zikubise ingabo zacu z'u Burundi gushika baje muri Uvira, naho muranka kuvana abasoda muri Uvira ngo murindire umutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mugiranire amasezerano ni nabo bagwanyi, muravyanka. Gushika naho muri Uvira naho babavanyemwo babakubise. Abasoda b'u Burundi baratemaguza, bariruka, barahunga, bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, abandi barahera baratorongera iyo mu mashamba. Ibiziga vyabo bimwe bimwe birashangukira mu mashamba atakubahapa. Ivyo vyose rero zari injyane, ukutavuga kumwe biri mu gisoda c'u Burundi, akaba arizo mvo hatunganijwe iyo nama yaraye ibaye ihuza izo nzego zose cane cane zo mu gisoda c'u Burundi kugira ngo batorere hamwe inyishu z'ivyo bibazo, z'izo njyane ziriko ziravugwa mu gisoda c'u Burundi. Biraboneka rero ko hagiye kuba ingorane. Bamwe bati Varisito Ndayishimiye abasoda biraboneka ko bamuvuyeko. Abakoroneri nka Koroneri Reveriyano Ndikuriyo murazi ko yiyonkoye, yatanguye kuja ku ruhande rwiwe, kandi ngo ariko aravuga kumwe cane na Generali Prime Niyongabo. Niyongabo abanyagihugu batandukanye baragiye bamusaba ko yokora ibishoboka vyose agatembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, naho Niyongabo yaciye avyanka, aranka gutembagaza parewe wababutesi wamugiriye wamubereye umupare mu bugeni bwiwe yubaka urugo. Ivyo vyose bikaba vyaratumye adakora ivyo yagomba gukora ngo atembagaze Varisito Ndayishimiye, mu gihe General Alain Guillaume Bunyoni yari yagerageje gutembagaza ubwo butegetsi canke gutegura ukungene ashobora kumukura, vyaranse, bihera bamutaye mu mvuto. Bamwe bati none Varisito Ndayishimiye kadakura General Prime Niyongabo, yoba nawe ategekanya kuzomuboha nk'uko yaboshe General Alain Guillaume Bunyoni? Ni ibibazo biriko biribazwa, ariko na Prime Niyongabo nawe akikeka ko umwanya ku mwanya ashobora kubohwa, na cane cane ko muri politike ata mukunzi uhoraho, ata n'umwanzi ahoraho kuko biriko biravugwa. Bikaboneka ko rero ako kagwi kipfuza gutembagaza Varisito Ndayishimiye umwanya ku mwanya gashobora kumukura kakamuvana muri ayo mabanga. Nawe kandi arabibona ko mu gisoda harimwo injyane nyine no kuba batamwemera, akaba arizo mvo zatumye Varisito atunganya iyo nama giturumbuka yabaye mu gisoda, ikitabwa n'abakuru bakuru mu gisoda c'u Burundi hafi ya bose, kugira ngo badadanure ivyizo njyane ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi bikaboneka ko umwanya ku mwanya baratekewe n'icoba, aho bagiye muri UN Security Council kubereka ko mu gihe bagwanyi ba M23 batoba bavuye muri Uvira
bizohava bikwega indyane, intambara y'akarere, babona ko umwanya ku mwanya bashobora kuba bagiye kugabwako ibitero, kandi bakavuga ko abo bagwanyi atari inyeshamba ahubwo ari igihugu c'u Rwanda kibari mu marembo y'igisagara ca Bujumbura. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uca urya ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.